ukiri mu ntango ikintu wakoze cyakwe ikintu cyagutumye uvuga ati urukino rwa volley ushaka kuzorurambiramo cinshira kuzorubera nk'umukinya akomeye agasohokeye igihugu agiye n'indege asohokeye igihugu cy'u Burundi niwe mukinyi cyane ikihe kintu cyagutuma uvuga ati je ibintu none ndabikunda none ndabijemo nzohava ndabimaramo igihe umukinyi yatumye ndabikunda kandi yatumye ndamu expira ko yari Shimirimana Inosa niwe yaze nyene muri ico gihe niwe nabona yuko ari we mukinyi akomeye kandi no muri niza gyanje muri volleyball ico gihe nta bakinyi benshi bari bwazi bari bwagaragare nk'ubu rero ndavuga ati basket nubwo ndayirimwo nta kamaro ndabona naho nzotera nje imbere ahubwo reka ngende muri volleyball ndara rero niho naza muri volleyball bigenda Imana irantezagira gushika n'ubu nuko tukiri mu ntango zanyu mwese murabakinyi mu guserukira inserukira gihugu intamba mu rugamba ba volleyball ndera kuri chantraine wowe kwigihe waje muri equipe nationale utuma ko ijya mbere wowe ku mwaka wagutumiyeko jewe mu mwaka batumiyeko hari muri 2018 muri Juventus ibaraho twagira dukine competition ya yase ucumva bwa mbere bagutumyeko chantraine yumvise gute yumvise telefone cyayumbi abonye ubutumwa mubwira ati ugiye kuja ana no mu gusagiye ugiye kurira indege wumvise gute je ikintu cyambere cyaryoheye navuga ati nzogenda n'indege kandi hari mu Rwanda hari cyagiye ca COVID-19 imodoka bafata nicyo kintu cyambere cyataye kuryohera kabisa cyane yimbira umuntu acyarina kumenya ninde muntu wa mbere wabwiye yuko chantraine agiye kurira indege yuko atumye komera equipe nationale umuntu wa mbere wabwiye mama wanje. Shalom abakunzi banje Gospel TV nizere ko meze neza cyane mwebwe mwakoze share ndetse na sabone ndetse na suivre turabakunda cyane nawe utarayikora turagukunda ariko ugende ubanze uyikore tubahe rero ikaze mwebwe n'ibigoma bica kuri televiziyo nziza yanyu ariyo yacu ndiho Gospel TV kano kanya rero ni ndiho sport twabazaniye igiye kwa bitandukanye ko twabemereye kino gihe dufise rero abakinyi babica bigacika mu rukino rwa volleyball ndetse aba mu migwi yabo ndetse no mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba barasohotse bama bagiye rero usabwa kumenya ngo ni bande bakoze ibiki mbega abobo bameze gute bifuza kugera hehe mugiye kubana natwe ijuru ryangame Lionel Pablo nizera ko biza kuba bigenda neza cyane ndahera ibwafu bwanje niho meze neza ndahera ibwafu bwanje rero hari uwitwa Chantraine meze neza cyane ndabona bavuga ngo ntawo baza ko amata yera ngo bayera ndabona ibintu biba bisa neza munavye mu maso cyane uburyo wambaye ni gris ubukundanye wankano karasiramo cyane yego cyane meze neza ndashima Imana naho mukayira uzaga ari meze neza ebana mukayira twaje neza kabisa Cosmos mwe gutakaza igikombe cy'igihugu muri ubu tumeze neza kabisa twaravyakiriye mwiteguye kugaruka wundi mwaka kugira ngo ibintu bigende neza cyane nuko rero Chantraine ibu bavuga ko umuntu mvuze Chantraine nta muntu agira izina rimwe umuntu abakeneye kumenya Chantraine nde amazina niswe n'abavyeyi yose nitwa Nishimwe Chantraine yavukiye navukiye mu Rumonge muri 2000 tariki 14 ko 2000 mu 2000 ntara Rumonge yari hari ahubwo yagiye kwimuka yari komine Rumonge yari intara rero ya Bururi muga mu nyuma twaravuye twimuka tuja kuba muri komine Vyanda ntara ya Bururi ubunye muri abanyavyanda muri abanyabururi iwabo wa volleyball iburyo bwanje rero naho ndahabona umusore w'inzobe yambaye utuntu twera n'akashanete yitwa Olivier umeze neza Olivier turaguha ikaze muri Ndiho Gospel TV muri Ndiho Sport nizere kumeze neza utamukoze zakonze ba Ndiho Sport murakoze cyane kuma kanya ngahanye muri studio za Ndiho Gospel TV ndabaramukije cyane kandi ndanabifuriza n'umuhinga mu mwiza umuntu yumvise Olivier cha yiyumvira ngo mbega Olivier izina rimwe irindi nindi ku mazina yanje yose nitwa Nikeze Olivier nkaba sanzwe ntuye nganye mu gisagara ca Bujumbura Olivier yavukiye hano mu gisagara ca Bujumbura Olivier yavukiye ahanyene Bujumbura muri commune Cibitoke gusama umuko nyene y'abavyeyi banje ni Bururi bitangiye imbere Chantraine nawe ati no kuzimura kutembereza muri ville
nyine nk'uko bisanzwe nawe nyine turamenyeranye turazinanye twarakuranye ndetse byinshi turabizinaniye entre yacu nuko rero mwabyumvise ni Chantrine ndetse na Olivier Nikezuye ko batuganira umwe akinira umugwi wa Rukinzo Volleyball Club undi akinira umugwi wa Gakosmos Volleyball Club nuko ndahera kwa Chantrine umukinyi w'urukino rwa volleyball Chantrine muri volleyball yabijemo gute yabijemo ryari yaciye mu mugwi yaho imbere ko ashikira umugwi wa Gakosmos bojewe volleyball novuga yuko nayikinye kuva nkiri umwana kuva nkifise imyaka ngira nka kuyuba ijya mipira y'ibibangano aho abandi bayuba bakina football twebwe aho twari dufise abantu b'aba grand frère tubona bakina volley donc natwe twaciye dukura tugomba gukina volley novuga ko nayihereye nkiri umwana rero aho nari mbaye hama mu migwi novuga yuko naje kuja natawe muri junior 2014 ntangura muri junior equipe yitwa Vision niho nona novuga yuko natangura hari ni Bujumbura cyangwa hari ni Bujumbura 2014 hama sinahatevye cane no narakinyigira umwaka nyaza kutakwiye gose warakwiye mbwa ntiwarenze mu nyuma ndavayo ndahagarika gato kubera imvo z'ishure hama ndagaruka mugabo maze kugaruka nacenja mu mugwa bundi unaho nakinye sezo zibiri hama mvuye muri Bun naciye nerekeza mu mugwa Bisoro muri Bisoro nakinye sezimwe hama mvuye muri Bisoro canja muri Amical baraje mu sawa mugabo hama muri Amical nakinye sezo zitatu ubu rero abandi muri equipe ya Gakosmos tukiri mu rugendo rw'urukino rwa volleyball wowe uko umumenyereza wa mbere yoba yaragufashije gutora umupira wa volleyball nwango ujya mupira natire wa volleyball tuzi muri volleyball umuntu yakwigishije kudunda cyangwa gutera amasmash bwo bwa mbere novuga yuko si umupira ujya wabakuze ko twabonye umupira wabakuze ruguru azo yuko nataye gukora ko ndi ruguru ndawerezwe n'abakinyi bahora bakina mu interna barawuzanye hama barashimira ikibuga turakina umunsi wa mbere wumvise gute ubonye volley umupira wa volley mwiza wari ukino ujya mupira ukibangana mugira ifire y'umusegetera ndibuka umunsi wa mbere batwemerera ko tuza turakina hari ibintu bita bya saa munani na seze donc aba saa munani y'abantu batabizi donc batwewe tutabimenyereye niho twava mugira 13 tuja kuto hama tukagenda tukamanika ifire wari umupira umwe wari umupira umwe tukamanika ifire tugakina gushika 15 rero zigeze sezere zigeze twarakira gushaka 15 30 gutyo baca batamakuza ababizi buke sezere zigeze aba caca muri vacances niyo twatubona sezere rero zigeze haca haza rero abantu bwaka araba grand frère donc babane nyene banyenevye ego ico gihe Chantrine wibuka mwari kumwe ibururi mwari mu generation imwe ikintu gakina volleyball bari bande bari muri generation muri generation imwe kabisa ko baraboneka abana benshi mwakina bakunda volleyball cyo gihe cyane kabisa bari benshi gusa babuze hari abana twakinana bandusha neme n'amatara kabisa mugabo nubwo yuko ntibaronse uburyo bwo kuduza donc bwo ntibaronse ingene aho bodugiriza ayo matara yabo hari ivyanda ko ajya ku mashuri ivyanda ahantu bita ibugeni nuko rero murumva ko bari ivyanda ni intara ya Bururi isanzwe ariyo nugango imfura mu rukino rwa volleyball abakinyi benshi bakuriyeyo ndetse n'abatwaye ibikombe giye kwa bitandukanye bya equipe nationale ndetse kumwe n'imigwi yabo bari bavuka ariya ibururi Olivier kandi nico nyene nawe mu rukino rwa volleyball Olivier ninde itanguye gute
Olivier ni umukinnyi wa volleyball na natanguye volleyball yanje muri école de volleyball ya Lion Team. The Lion Team. Yeah. Rero muri Lion Team sinaharamvye kanini kuko je ndi no wavuba muri volley. Nta mwanya munini ndayikinamwo nka champion. Rero jewe muri iyo école volleyball ntakiniye umwaka umwe. Hama ndahava canja gukina muri Muzinga. Ndakina naho nyene umwaka umwe. Hama ndakina umwaka umwe naho nyene sinahatevye naciye ndahava baca barandokita baca banzana muri Rukinzo. Muzinga wamenyerezwa na Niyongabo cyangwa yari yaravuye? Yari Niyongabo Epimake nyene ryanye. Sinahatevye naciye nza muri Rukinzo rero ubu niho nicaye narambiki. Umaze guca mu migwi ibiri yonyene. Mu byabakoze n'imigwi ibiri. Ahantu wibuka nawe ko watabiye kudendera umupira wa volley ibyo nyene umupira wa volley nyawo. Naho nyene muri Lion Team kuko je naje nivire kuza ndihabira mu bya basket rero bacabona taye. Ndibuka umusore muremure tuyo muntu hotera smart. Kongera gahoma gakuta ama block. Ndibuka umuntu wa mbere aje kubimbwira yari umwantrainer wonyene wo muri yo école nyene yitwa Manirakiza Elise. Ariko we sinamwumviye vya danger navuga ati ibyo bya volley byanyu ni by'abakobwa cyane byo kuvuga urumva byembe udakunda umurukino. Manje kwikina basket rero mu nyuma no haza uwitwa Shimira Imana Innocent nayo nyine yarasanzwe akina volley. Rero niyo yanzanye muri volleyball hama ndaheza ndakunda umukino nyene bisanzwe. Ukiri mu ntango ikintu wakoze cyakwe ikintu cyagutumye uvuga ati urukino rwa volley shaka kuzorurambiramo cyinshira kuzorubera nk'umukinnyi akomeye gasohokeye igihugu agiye n'indege asohokeye igihugu cy'u Burundi niwe mukinnyi cyane ikihe kintu cyagutuma uvuga ati je ibi bintu none ndabikunda none ndabijemo nzohava ndabimaramo igihe? Umukinnyi yatumye ndabikunda kandi yatumye ndamu experience ko yari Shimira Imana Innocent. Niwe yaza nyene muri ico gihe niwe nabona yuko ari umukinnyi akomeye kandi no muri niza ryanje muri volleyball ico gihe nta bakinnyi benshi bari bwazi bari bwagaragare nk'ubu. Rero ndavuga ati basket nubwo ndayirimwo nta kamaro ndabona naho nzotera nje imbere hagureka ngende muri volleyball ndaje. Rero niho naza muri volleyball cyari Imana irantezagira gushika nuko tukiri mu ntango zanyu mwese murabakinyi mu guserukira inserukira gihugu intamba mu rugamba ba volleyball. Ndera kuri chantraine wowe ku gihe waje muri equipe nationale utumwa ko ijya mbere wowe ku mwaka wagutumiyeko? Jewe mu mwaka bantumiyeko hari muri 2018 muri 20 ibaro twagira dukine competition ya yase. Ucumva bwa mbere bagutumye ko chantraine yumvise gute? Yumvise telefone cyangwa abonye ubutumwa bwira ati ugiye kuja ana no mu gusagiye ugiye kurira indege yumvise gute? Iyo ya Juventus yari yabereye ngaha. Donc nazo kubangura hapa ngo ufata sorti. Oya ahantu mwafashe akantu mwafashe sorti tujana equipe nationale y'abakuze cyane cyane. Hari muri 2021 aho nari muri equipe ya Mikar. Yo nabona ubutumwa mbwa ati soja muri equipe nationale. Yaza yuko ntabwo utajyohera cyane. Ariko chantraine yumvise gute? Nje cyakomeye chantraine byagenze gute? Acumva ubutumire bwa equipe nationale akumva hagiye go nibo bambere bafashe indege kajya mbere birumvikana. Yumvise gute? Bwa mbere na mbere iyo umaze gukina urakina uvuga ati mbega kuri poste yo wanje inde wundi yodusha canke kuri poste y'ima nationale hagenda batatu mamuna na mu equipe yanyu avuga ati nakara chance umve kabisa. Je ikintu cyambere cyaryoheye navuga ati ngogenda n'indege kandi hari mu Rwanda hari cyagiye ca COVID-19. Hari imodoka bafata nico kintu cyambere cyataye kunyohera kabisa. Cyane yimbira umuntu acyari kumenya ninde muntu wa mbere wabwiye yuko chantraine agiye kurira indege yuko atumye komera equipe nationale umuntu wa mbere wabwiye? Mama wanje. Mama wa kurakoze cyane. Uzi nawe muri equipe nationale ntamba mu rugamba muri volley uruko igihe watangura kuzira? Muri volleyball mu ntamba mu rugamba bwa mbere batanguye kumpamagaza muri preselection muri 2023 no muri 2019
21 muri 2021 niho batanguye kumamagaza muri preselection hama turaza turahiganwa nyene muri ico gihe narabona ko bandusha muri ico gihe sinagize bakwe ryo kujana n'abandi ico gihe narasigaye rero aho nagiye kurira neza na neza indege ya nationale kuko sigaye njye rya mbere nuri indege ya nationale bambe indege sariko indege ya nationale natanguye kuyurira 2023 indege natanguye kuyurira 2019 muri Rukinzo ariyo nkishika tugiye gukinira muri Tunisia hanyuma ya nationale nayuriye muri 2023 tugiye gukinira muri Egypt i Cairo ucuri indege wifajiyemo n'ukina rwa volleyball tuvuge yuko bwari ubwa mbere uri kumwe n'umugwa Rukinzo ariko guhamagarwa mu mwese w'igihugu nabyo ni kidasanzwe wambaye umwambaro w'idarapo y'igihugu cy'u Burundi nawe niwe muntu wa mbere wabibwiye ati jewe nahamagawe ngiye gusohoka nserukiye u Burundi nserukiye miliyoni z'abanyagihugu abantu bambere natangiye kubibwira n'abavyeyi banje twari ku meza ya kuma basanga mombeje sanga hari umundi muntu mwabibwiye ati oya tugiye gusohoka kabisa oya abandi bari basanzwe babizi nk'aho bakoca bo kuva muri junior canke abandi bagezanje bari basanzwe oya ngo wowe ugitora ubwo butumwa bwo kugiye gusohoka bakiye kubwira n'abavyeyi umuntu wa mbere wandikiye avuga ati cyangwa wabibwiye bari kubwiye muri muhira yebo nari twari muhira ku meza hama niyo bakwandika muzara bavuga ati Olivier ahubwo nibonye muri groupe wibonye muri groupe ya WhatsApp ubwo navyo waruzi navyo nari inzire ko ndabona yuko ari equipe nationale ariko muri Rukinzo nawe uje gusohoka nawe uwa mbere wabibwiye muri Rukinzo naho nyene ni mama gusa ariko wewe mama nabimubwiye sinobesha nayo nabimubwiye ubwa nyuma nawe nyine wari wabibwiye bwa mbere ariko iya nationale nabibwiye mama ko twari ku meza nyene hama nibona muri iyo groupe abona ndaryohewe sana kuko ryari ryo rya mbere ngiye guserukira igihugu nuko bano basore n'abagamba hari ibyo badashaka kumbwira ariko nizera ko ibintu bimeze neza cyane Olivier muri dressing room muri vestiaire umuntu anuma ngo abari groupe y'abantu batandukanye bavuye muri Rukinzo bavuye muri Cosmos bavuye muri Muzinga bavuye muri Bisoro ndashaka kumenya kino gihe muri equipe nationale Chantrine ninde muntu wabateramisha muri equipe nationale mugiye muri mu ndege cyangwa muri ahantu muri ko murafungura cyane muri dressing room muri vestiaire umuntu batera kajagara akabateramisha mu gatabo sha je ndabizi turaza kumuhuriza ndabizi wayo kari muhoza Axel Kamwanga na je ni Ivar Actich wadukinana Ivan Ajyano uri akina muri akina kwa Cosmos aha hari Evrare nivyo ni Evrare Ivan niwe abaderanja iva vraiment ebana haba mu ndege ntazi kwihangana na chance naramuze ariko no Axel muhoza bakineye muri Amikare nayo nyine aratwenza cyane ariko ntangere ya Iva ninde muntu yakiriye Olivier bwa mbere yagishika muri equipe nationale ninde mukinya kwakiriye muri equipe nationale akubwira ati musore wisange none ngo uri indege bwa mbere none ntavuza gukoroka umuntu wa mbere nasanze yo nyene yakwakiriye umukambwe nyene na yakwakiriye muri equipe nationale navuga yari umuntu yitwa Pasi akinira mu Rwanda kuko ico gihe niwe twatangiye gusohokana kandi niwe twajanye twicaranye no mu ndege no mu hotel ndetse yari niwe twararana niwe yamumuriza Chantrine munavuze hari wanyakiriye neza aranganiriza ati wisange hari nawe gutiye ubwoba ho ninge yagutiye ubwoba avuga ati shawo no muntu yaranteye ubwoba ati yarasa n'unkankame one buryo kera abanyishi babanyuzura kugira babinyize nyine muri interne wanze binjire babanze bakuri mu wewe nyagihugu none ninde muntu yagukuyemo mu bwoba banza gukasira nyine bavuga ati hano hano nivyo yoroshe da shanje nuvuga yuko ata muntu yoba yarankanze c'est pas ukwanga gutera ubwoba ashobora gusa n'ubwo mu mutima ukakumvamo yabati ko ari umuntu oya kabisa nta numwe bere nuko rero n'abasore babiri bose bakeneye equipe nationale mu rugamba ya volley basanga kinini imigwi yabo mu migwi nabo mu rwa Rukinzo ndetse n'umugwi wa Cosmos mwese mwamaze gusohoka ariko Olivier kino gihe turavye urugero rwa volleyball hano mu Burundi muhejeje mwese gutwara ikombe n'umugwi wa Rukinzo umuntu akiyongiye wana cyane none mu mwana gitwaye ariko uravye urugero muri ko mwese no guserukira igihugu cy'ubundi mu nkino za championship zabereye ikayiro mu Misiri zabereye mu Misiri nivyo ndetse rero nini mishima mujamo uravye urugero rwa hano
ukaraba abakinnyi muhura imigwi muhura ukaraba n'abandi muhura muri ya migwi ya Cairo nkwayivuze nizo muri Kenya na za Uganda hanze mu majambo make ugereranya gute urugero rw'imigwi ya hano n'urugero rw'imigwi yo hanze tugiye kuraba imigwi hari hanze tuja guhurirayo na twebwe vraiment bo bari ku ntambwe iteye ubwoba bo baraturenganya ariko natwe ubu duherukayo haba muri bya championship cyangwa muri national bagiye abantu bahari ababijejwe bagiye baba KVB baravuga ati umwaka turabona yuko Burundi nabwo nyine uko baratera intambwe kandi biragaragara vraiment dukeneye kominire nyine batoyenze ko badusumvye iki niki kintu bana twanakaniye cyambere bari batipe bahari bari ku mataye ateye ubwoba bafite taye ndende sana amataye nyine ateye ubwoba cya kabiri bafise abakoca b'abahanga baba bazanye bakuye mu bindi bihugu nk'ubu nka tennis barashaka kuzana nk'umukoca bakuye muri Italy aje gukoca abakinyi bazo kwitabira ayo marushanwa kandi bafise n'imyitozo ikwiye bo baragira imyimenyerezo ikwiye n'ikindi kintu bo bari hamwe avaye ko bagenda muri izo muri amarushanwa barafata nk'ukwezi kose bari hamwe muri lokale bakora avaye bataha baje kuruhuka hamwe ku mugoroba bakora indi mba bakora entraînement kabiri ku munsi bo usanga bafite uburyo bukwiye naba barayikoze muri ino championnat national barabaye hamwe chatene mwari muri lokale marakoze avaye apple twarakoze avaye apple nkuko naba nyine bakoze avaye naba barakoze avaye apple kandi taye muri equipe ya Rukinzo na Cosmos umenga taye isa no kumengiriyo turavye par rapport nka Muzinga na Bisoro twavuga ko iwanyu irimo na Cosmos irimo ndetse no muri equipe ya Bonne nawo nyine taye irimo ariko umuntu twarike mu ntego yo je nicavuze gikomeye cyane Chantal uramaze gusohoka keshi urabona uburyo abakinyi bari abafatwa n'uburyo imigwi uburyo ikina n'uburyo babatsinda ikintu cya mbere ubona ati ibintu nyamukuru ubona ati n'umunsi twe turatsindwa na equipe muri Egypt Cairo kubera ibintu bintu twe badusumbije atari uko badusumbije taye kuko taye nije taye nayo irakonta mugabo taye ntawe uvuga ko Olivier na Chantal nayo bagufi kandi ntawe uvuga ko nivyo bashobora kuba hari ababasumba mugabo muri vore mujamwo cyane nta benshi babasumba Olivier na Chantal na bahati ikintu ubona ko bwawe naco bari ko barabasumbya ku rugero rwiza rwa volleyball ni cyahe Chantal jewe nibaza yuko ikintu ca mbere baba badusumbya ikintu gijanye na préparation bagira integuro donc integuro irimo ibintu byinshi ubu wowe ushobora kuba uri ufise dufate kuri equipe nationale ahandi mu nzi muri tugenda kwigana nazo hariho nka exemple ndagoya nka exemple 2023 dusohoka equipe ya Cameroon nayo itashitse kure yashitse yarakinye demi-finale gabo uri ugiye kubaza ukumviriza integuro yayo yari iteye ubwoba kuko barakubwiye ko babanye Polonye bagiye zire equipe z'abanzi zikomeye donc amahumba baritegura uvuye Cameroon ugiye Polonye kivuga ko no mu Faransa bashobora kujayo babajayo gukina match amikare nyine kugira bipime hanyuma baheze bagaruke batware ico gikombe kino kintu kabikomeye cyane Olivier kuko umuntu abiyumvira ati abakinyi babanye muri local ni kimwe cyo turavuga tuti mbega inde mukinyi yaguteye ubwa muri dressing room yanyu muri vestiaire nako tuvuga tuti mwamuzanye kubera ko mu marana imisi muri local uruhara nka Olivier ubona iyo abakinyi babaye hamwe bakajya bimwe bakiyoga amazi amwe bakaheza bakigira hamwe bavuye kuri tere bagaheza bakaja kuri tableau bakiga bimwe vya teori avuye muri pratique baja muri teori n'uriyo ruhara ubona umusaruro mwiza equipe yezi gatanga icyambere byose biva ku mukoci umukoci arashobora gufata timing akavuga ati ko tuvuye muri bya pratique ku kibuga tugende rero no muri salle mbako bari kumwe mu hotel akazana table nyene akaca atangura kuzarabereka nka twebwe nka coach wacu par exemple nahajya akenshi ku kibuga sinzi yo yuje asaga table nyene kaga tableau ndabona bagafise no bagafise n'icyo n'ingabo wa bisorona bagafise
kenshi atwegerana akaca atwigishiriza game burya mwanya nk'ubu par exemple ashaka kumbwira ati Chantrene urabona niwe muhurira imbere bariko baramuha dekare akagucapira ko ambwira ati bariko baramuha dekare wewe rero uri nga yaranje ukubita agapaka kamwe mujane iyagiye hose tactique manya akavuga ati umufata uko umufata ama muri ico gihe ikizanya mukuru cyo kuba hamwe nk'iyo tori muyigira hamwe akereka nk'umuntu aza kubroka nko kuri yere par exemple uko nyene akugarukana muri linye ibintu nk'ibyo Chantrene akabikwigisha uri pose utari kuri tele wamaze gupanika hanyuma bukaza kuri tele byose mubuze mukavuga ati uri hagazeho match ashana kubwira ati Chantrene n'umufata uko ugasanga ari umuntu akabana agasima yakumvise ati kocha wagakoze mose abwiye Olivier ko afata Chantrene mu Chantrene ahindura mugabo muri lokale nyene imbera ahantu muri nyene mu bibone icyo kintu bikomeye iyo kintu bari muri lokale ushobora gusanga nk'ubu muravuye muri entraînement muratasha kocha wa Rukinzo ntaze Olivier ngo agiye mu biki ashaka kuba agiye mu bindi bintu nico bishobora kutamworohereza ugasanga akiyavayo bukiyagiye muri match we uzingo yaramuteguye ejo neza ariko nawe yagiye mu bindi bintu ariko bari muri lokale murazi nibura yahi usanga babakana amatelefone hari usanga umukinyi atari muri lokale yajyamye saa 9 z'ijoro yajyamye saa 10 bivanye n'ivyo yararimo mugabo aje n'ikiro ku maso ntaruhutse navyo ni ibintu bishobora gutuma umuntu mu gihe umukinyi ari muri lokale bigenda neza ukamenya ngo umukinyi wanje yajyanye size nizi yaruhutse ukamenya ngo umukinyi wanje nta nzoga zimbya nabe yagiye kunwa bigatuma umenya kubaje Chantrene kintu gikomeye tukiri mu nteguro ko ikintu cyambere gituma umuntu tuva ku rugero turiko ndavuga ngo rugero rwo hasi ariko amaterisme abantu dubango n'abantu bakironiza abantu nyene bakiri hasi komsa ukava kuri amaterisme ukaja kuri semi professionnel buri kuradura kuri niveau ushikaho niveau yo hejuru ariyo yababigize umwuga ayo niveau professionnel ni hahano usanga umukinyi n'umusi Olivier vore niyimubesheho niyo yimupangiye yaravuye ku mama wiwe niyo imwigisha nyamba yiga cyangwa niyo imwigishiriza yo nyamba afise umufaso nese n'abana niyo umufasha byose lakini kimwe na kimakora hani rero muri iyo niveau y'aba professionnel umuntu yagize umwuga tukiri muri zene ntango zose ariko abakomeye hasi intango uriko yaba intambamye mugira nk'abakinyi mukiri mu ntango ukavuga ati bino bintu birakomeye cyane bishobora gutuma binadukorako ugasanga hari ahantu twifuza kugera mugabo tutagera kubera kino kintu intambamye yoba ihari cyane nibaza yuko ari ikijanye na equipment kijanye navuga equipment nashatse kuvuga ibirato by'abakinyi bakinisha par exemple hariyo nk'abo twarakinanye muri junior kubera muga twimenye kirato tukasanga ari ababiheba uvuga ati je mfise kirato cyo kwishure ninakizana papa yakinguriye akizana ku kibuga ejo nkamubwira ko catabutse n'ibirato mugirisha banazimvye biranazimvye par exemple urumva umuvyeyi nazo kwikokora nkakugurira ikirato ca 50,000 cujana kwisima hirya ejo umubwira ko iginde caheze usimbe ijuru ryo guhoma Olivier tubukire hasi ubonike nta silence nta ki donc novuga ko iyoye niyo ntambamye ya mbere ituma hariho ibintu bitazusanga bigenda neza hari akantu Olivier yari yavuze kare gakomeye cyane ati je avec ko ntangora mu mukino wa volleyball numva ibyo bintu bya volley numva ari ibintu mbona kumenya n'iby'abakobwa bitagizene ariko ikintu gituma abana barumbira urukino kanaka nuko urukino ruba ruvugwa nuko ruba rukunzwe cyane bigatuma muri bamwe baza kurukina harimo bamwe baza ari impano yabo ugasanga barafise muri iyo mpano barateye imbere hakaba n'abandi bidakundira mugabo bakaza ari benshi ikintu umuntu avuga ati mu ntango nk'abana bakiri bato n'umunsi urukino kwa volley baba ari urukino umenganira umenyerewe cyane ariko kandi n'urukino equipe zisohoka atari gake ariko bakagenda ibintu bivyo bigorana mu ntango ni cyo kintu ubona ko bwaho cokogwa nk'umukinyi kugira ngo bagiye abatori bawe bato bawurivye bakure bumva ngo je ndashaka ubuzo bawurivye ndashaka uzo ba Chantrene ndashaka kuzogajya urivye yageze ndanaharenge exemple jewe bon ikintu nyene mbona kiri impambanyi ku bana batoya nk'ubu nico nyene ca ekipema ikicanye ni no kwaronsa imipira icyambere amafire
umupira mu gutembera mu makaritsiye kuko tubona basket bagenda barongo umupira ubu bashobora gutembera muri quartier yose ukabura twese kubona amatere ya volley twese kubona amatere ya volley ukabura umupira wa volley mwana ushaka kumara amakaritiye abiri utabona umwana akadunda umupira wa basket football bashaka ngaha ni baki mugana football bakina ko bafite igihe ziri mu makawucu zibanze mu bishashi binatirere mugabo urabona wiki audio uti ikintu cyo kugwiza imipira umwana akayidugira ko akaba afite akapira kavoye yiga gukubita ubwira service aho kubituka jara kawutora ico kintu kiraryoshe cyane umva ni imipira ibyo bikoresho nyine bisabwa muri volleyball hama icya kabiri ubu abana barahari ku bwinshi kandi babikunda je nogo example nkaje hari abana batatu tuvukana bari batatu b'abahungu bari nyuma yanje kuri babona izi ndege ngumanurira kanya iki ubu rero baramusaranye umuvyeyi ati tugurira ikirato tugende gukina natwe dukeneye hajya wari vyashitse ijya ndege ati cyo mu ndege baguma babona ngena nkamara nk'indwi zibiri canke mafata inzigi kabica ngo munsi wa mbere utanga kuri indege ushitse muhira abana bato bawo kwakiye gute bamfashe nk'ikimana muhira bwa n'abavyeyi turabe uko yaba inzobe cyangwa bamafati isi wewe kwere naje narahindutse naje nyine akayaga kakura niyo havemo no kunyubaha neza na neza ubwa mbere bamfata nk'abagiye bavuga ati gukina volley n'ibidasanzwe ndetse ikintu umuntu akora agigiyemo umenga nta kintu cyazokigeramo ikintu urivye bwati je nakwiye muri volley kino gihe bwati je ndagikeza volley kandi nzofana cibagiye nicaye sigisora muri volley Six nagize nuko usigaye nkina muri equipe ikomeye kandi izwi cyane. Equipe y'igipolisi si equipe yoroshe. Rero nta kintu kinini cyatari ndayikuramwe volleyball mvuge ati ngo Kacyo kwa ari gato kwa mugate kakantu ndakishimira muri volley. Nzofa nakibagiye nyamba ari gufa ukujuja mu ndege nyamba ari match wakinye kumva ati hano hantu ndakabona kinye football cyangwa basket. Kantu karanjohera cyane nyamba ari abafana bavuga ati uri ivyo yadokuye hano hantu kuvuga ati wow. Jewe ikintu cya mbere kingerera muri volleyball nuko cyatumye norira indege sinzi ko nzoyurira. Icya kabiri sortie ya mbere nagize ajya muhera nazanye nashitse muhira nkora akantu nubwo no hava nkaja gupanga bazovuga ati Olivier vraiment ari ikintu yafashije muhira akantu wagoze akantu nakoze afite muhira twari dufise amatara nta mazi twari dufise rero candashika ndakwegesha ry'amazi ndashikana no muri douche hose kabisa rero mva muhira baravuze ati natanguye kubona yuko utanguye kuba umugabo ukibwira ikintu ahubwo komeza utera imbere turaguhezagiye nk'abavyeyi cyo nico kintu rero novuga ati nakuye muri volleyball kandi kirakomeye cyane gose ariko sindagera aho nifuza ndacashaka kurondeza ntaco ndaronka right now. Abavyeyi bawo bakomeze kwitega nini bizoza kwa kano kanya nuko Chantal ikindi kintu kirakomeye cyane ndetse birumvikana ko hayantu umuntu aba amaze kuva iyo umaze kubona aho umaze kuva ubu naraba n'imbere kavuga ngo imbere iho nshagushikana hone na turabona no munsi abakinyi ba volleyball ha mu Burundi murakina muri wowe waraciye muri equipe ya Muzinga waraciye muri nako waraciye muri Amical waraciye muri equipe ya Bisoro ndetse no muri equipe ya Cosmos niwakinye muri Bune wanashaka Bujumbura Wezo wandani unaona wewe yaciye muri equipe ya Muzinga ndetse n'umunsi muri Rukinzo ariko turabona circulation y'abakinyi utembera ry'abakinyi cyane nk'ama Americato murava muri Rukinzo uja muri Amical umuntu akiyumvira ngo eske kubera iki abakinyi batariko barasohoka ngo bave hano hantu bagende hanze nyambare kuva ngaho kwaja muri APR mu Rwanda kugira ngo agashara kiyongere ndetse kimwe byakora ashobora gukora bibiri nawe ushobora kuba akoze ikindi nawe kwanagikora kagenda neza harimo kumikana kijyo higanwa n'ivyo visibility eske abanyarwanda barabona uburyo Rukinzo ikina amaci ya Rukinzo na Cosmos ziba zakaniye kuri parike barazibona babone performance ya Chantraine babone performance ya Evrard babone performance ya Olivier na Baiva eske barabibona navyo ni kintu gikomeye cyane ariko kubani murabona harabo iki kino gihe kugira ngo Chantraine tubone abakinyi ba Rukinzo basohoka hanze tubone abakinyi ba Cosmos basohoka hanze n'amafaranga menshi babahemba cyangwa bimeze gute bon je cyo novuga ubwa mbere ikintu ca mbere kibuze kugira wumve ngo umukinyi agiye gukina hanze
banza ko habuze ikintu bita manager ikintu cyambere abantu baronderera isoko abakinnyi baronderera ati jewe ndi manager wa Orije par exemple ndagenda mu Rwanda cyangwa ndagenda mu Uganda cyangwa muri Kenya avuga ati ndafise umukinyi nkerekana ibikorwa by'iwiwe donc niyo no vuga ico kintu kibuze abana na bishatse ukiraho nyene umengo mu manager ni umuntu aza kudandaza produit niba ngo yiteguye neza eske avaye kutushike mu manager ubona mwe muri capable eske manager azodandaza umuntu atabonye ingene akina eske umuntu manager azumvisha equipe iyo muri niba ngo yo muri par exemple nka Egypt atabonye ingene Chantal akina muri match navyo birakogwa ushobora kujyana ama video y'abakinyi navyo umuntu acyumva imbere eske ama video mwa yafise ikintu ca mbere ikintu kuri ico hoye novuga yuko kugwiza gusohoka ico nico kintu ca mbere donc haba ama competition menshi yo hanze ngo usanga kenshi na kenshi hitaba make muri ico gihe rero iyo umaze kuba witaba make yego uwo manager abakenewe mugabo uwo manager nawe abakenewe haba hakenewe rya coach canke uwundi wo muri staff yo muri iyo equipe ashobora kuba yavuga ati hari nimero naka nabonye yitwa uko naramubonye muri equipe yiye narabonye ko ari umukinyi noshobora kugirisha test donc muri ico gihe ni novuga yuko ari ama competition yo hanze kwitaba cyane byo fasha ikindi kintu mace yumvira ubundi bwo abarundi vraiment abakinyi b'abarundi uretse abo muri uretse abavore uretse donc aba basketteurs aba footballeurs nazo ko turi mu bantu bafise tara gusa basohoka cyane basohoka gake ngo basohoka gake ariko badandajwe abavanga kuna amakipe ng'abadokina amakipe yo hanze basohoka ari benshi cyane naza ko ikintu kidasanzwe kumva ko umukinnyi w'Ubana akaja gukina ekipe zo hanze navyo biramufasha haba kuri kuba guhiwe côté privé ngo umukinnyi aronka umushahara wiyongera ndetse n'urugero rwe ruyongera kuko abanya urwego ruduga vuye ng'agaje gukina ekipe yo mu Rwanda akaja ngo akagenda ari akayiri mu Misiri akava yagenda Tunisia abe karegereza umwanya wa buraya kandi abaduka araduza rwabo akava kuri amateurisme akaja kuri semi professionnel akaja no kuba professionnel wanashaka Olivier ni ibintu bidasanzwe ariko n'umunsi Olivier umukino wa volleyball aravya ugeze yifuza kugera he ndacirondeza kugera nshike kuri hashoboka yego uravya ugeze aho umaze kuva naho ugeze urabona umaze gushika nko kubicinga na gute mu byo yifuza kugera ku mivo sinavuga ibice ngo bingana gutya ariko hariho akarusho kuva aho natangure gushika n'ubu hariho akarusho kandi kadasanzwe aho uvuza kugera naho nahaye ndifuza kuva ngaha nkazagira test mu kindi gihugu nkaronka umanagere aza nyene akavuga ati nakoronkeye isoko mu gihugu runaka nzabwira ati koresha kaya kantu kuri telefone apana kuza kwikikore nk'ivyo nye par exemple hamava ati ngo ugende ugire test urabe ko bizokunda bakagusinyisha byanse naho kagaruka nico baguye ikintu bita igeragezwa konyine garazi dishoboye kipe nationale ifuza kugeza he nicyo kintu wimbira ko equipe nationale yavole kipe ikintu wimbira ko equipe nationale twifuza nyene kubahamagarira twese hamwe hano wifuza kugeza nk'umukinyi kuri hashoboka tugi imane dutije amagara urabizi imanza guserukira hamwe n'ivyo bakorewe baserukiyemo hari akarusho kurumva ubu kare twaratuba mu myanya ya nyuma hariya avant dernier canke abanyuma ariko ubu turafise nka equipe zine twararushije canke equipe zitanu zibari inyuma sinovanga n'imbere ariko nyene turacirondeza ku buryo tuzogenda tugashika no muri bagiye ba gatanu ba kane kudugu Chantal nafise yangira ijyahe mu rukino rwa volleyball ihangiro ryanje novuga ni ryo kubona volleyball nakinkina nzohava mpeza no gukina nkayibona ku rundi rwego bavuga ati ati Burundi ubuye kuri carte ya volley urazwi mune kwimvira ati ahungu bazava babona basket yazo ati tuje kuba basket cyangwa to wa football ndore cyo cyemere kuri Olivier ibintu bibiri nk'amakarito bana kuri Chantal n'umukinnyi kana muri equipe nationale n'umukinnyi mama muhura isi yose kenshi muhangana ukamutira bigoranye amakarito abiri ibintu bibiri umubona kavuga ati ibintu Chantal ndayimukundira ndasha icoma nkabawe cyo icoma byo nk'imigirako
ikintu cya mbere ndamukundira wenyine kubwiyo rifite confidence ndakunda ndakunda atake yiwe afite ukuboko kunyaruka icya kabiri afite akantu ko kwiyemera nyine n'ibyo bintu bibiri Chantal Nikabenjo nyene ibintu bibiri udafise uribyo afise umukundira mukino gwa volleyball uvuga ati ibyo bintu cyuma bikanzamwo singa imana uvuga ati mana mfasha ibyo bintu byawe ibyo bizonzemo n'ibyaye ibiri donc izo je ntafise ibyo udafise ubona ati ajya amakategori ibyo ndamukundira wowe ubona naho bibifise utari kubona umugore ibyo bimeze kimwe kiragoye amuje amakarite byo yavuze yavuze je uko basi ikintu akora ukabona ko ikoze cyese ne gukora ko yagikora kabisa kibuzo ko bisawa muri izo karite zibiri navuga mwimwe kabisa Olivier no mukigi arazi ko bloka kuri yere kabisa blocage agira guhomora avuga ati cyo nka mukwe Olivier woma kabisa yego marazi bloke ke umvikana ko umunsi wayimenye bazora mu atwara championnat national nuko rero reka ngire guca ndabashimire kwa mwitabye bino butumire ndetse dushimye kwa dukwika nabo nyene kuri vyo ndagushimiye cyane kuba witabye bino butumire bwa Ndeho Gospel TV ndetse bwa Ndeho Sport nizeye n'ikindi gihe ko tugutumiye urahawe ikaze kandi uzoshengura uko kaza nyimeze neza cyane murakoze cyane kandi mwakoze cyane kuma ikaze ngaha muri Ndeho Gospel TV nkomeza nshimira n'abantu bose bafasha akanya kabo bakadutega amatwi akaturorera ndabashimiye cyane mwe byimva mutima ndetse n'abafana ku bwanje banikeze ivyo ndazi barahari kabisa naho nyene ndabashimiye gisigaye nuko ndabashimiye ku bavyeyi bawe ndumva niwe batambwira ko uri indege ubwa mbere hari n'akantu wabakoreye kubera ko komite nyene ukunda akajambo kamwe ku bavyeyi banje babandanye bansengera kuko ndiho ku masengesho y'abavyeyi kugira bizokunde mbe ngaha nje ngaha imbere nuko wakoze cyane rero murakoze ibavuganye naye kumwe na Chantal nawe ndagushimiye kubona ubutumire witavye twize n'ikindi gihe yuko tugutumiye uzoza hano katwiyita kwifuriza yuko kumwakoza nawe ushaka gutsinda equipe ya Rukimba muri championnat national hama mukaja muri equipe nasanzwe ati naragutsinze ko no n'ahandi bizogenda neza ko murakoze cyane mwakoze kudutumira nibaza yuko twagiranye ibihe byiza hama nimwasubira mukankenera kandi nzobitaba nzogerageza uko nshoboye ndabitaba akajambo kamwe ku bakunzi b'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball ndetse n'abakunzi ba Gakosmo kimwe n'abakunzi ba Chantal icyo navuga muri rusangi abakunzi ba volley nyoza hariyo abarukunda ati je ndakunda volley ndakunda nakinge nakina abo bantu navuga yuko bogumiza umutima kuri kurukino rwa volley hajya muri famille yawe abo muvukana na mama na papa ninde akunda kubaza ibyo uvuyemo muri volley cyane gusumba yundi muri famille wanje cyane hagati ya mama na papa cyane bose kabisa ariko hari usumba undi Chantal kuvuga ngo hari usumba ubundi papa arasumbya mama kubera papa yarabaye umu sportif yarakina basket hama mama nawe ambaza gusa ati mbega no musiko naho yo telefona akabona ko telefone idacamo canke ntayitaba acamenya yuko ndi gukina akajambo kamwe ku bavyeyi bawe ntaco bose akajambo kamwe ku bavyeyi banje nuko ndabakunda cyane kandi bayeho kubera isengesho ryabo nuko bahije neza cyane abavyeyi ba Chantal nako abavyeyi ba Olivier barabakunda cyane nanjye ndabakunda cyane rukino rwa volleyball bakunda cyane kubera yuko mwatubyariye abahungu beza batuma igihugu kigera kure batuma kino rugira kure nuko ukomeze murondoke n'abandi mwarondotse mu watumire ukina volley maze nandi abavyeyi mu watumire ko abana babo bakurumbira ukino rwa volleyball nuko rero Ndeho Gospel TV niyo televiziyo yanyu ituma amumenya amakuru y'inkino zitandukanye volleyball basket tennis hose batuba turiyo kugira ngo mumenye imigwi yanyu uburyo yifashe ndetse n'abakinnyi babo uburyo bifashe maze byose bikomeze guteza imbere igihugu nuko rero Lionel Pablo ndabashimire cyane ndetse namwe mwadukurikiranye ndabifurize ko mukomeze kugira follow na kuri Facebook ariko kuri Ndeho Gospel TV mungire muje kuri YouTube namwe mukore subscribe cyangwa se abone vana muri telefone yawe irimo
natwe tugenda cyane bakengeri kugira ngo uzoba mbere mu kubona ama video n'ibiganiro cya kuri Ndiho Gospel TV. Ciao ciao, bye bye.